iki cigwa ni cigwa gihambaye, ndabasabe mugikurikirane kuva ku ntango gushika kw'iherezo, kandi mugisabikanye n'abandi benshi. Hari uwo birashikira ariko arakoresha imashini nyabwonko, laptop canke desktop, canke telefone canke tablet, yakoresha internet ikaguma izunguruka ikuguruka rimwe hanyuma igasubira ikazunguruka igasubira ikiyumvira. Aho ga wari ubonye ikintu cihuta, ni inkuru yihuta wagomba usome canke wumvirize. Voilà, ni appel d'offre bakubwiye bati hasigaye iminota 30. Voilà, ugiye kuri internet fufunanga kumye yizungurukira. Hari uwo birashikira muri mwebwe? Bo, nibaza ko ari cewe cenyene ta. Yani je bimaze gushikira cenyene. Ariko kubwanje birambabaza. Ivyo bintu bishikiye birambabaza cane. Nkumva umengo imashini no yimena. Ibi rero murabona yuko abari umuvuduko muke wa internet. Internet ibifise ikibazo kidasanzwe c'umuvuduko. Ibi rero mu vy'ukuri umuntu wese akoresha internet kubw'igikorwa kanaka, igikorwa aha agaciro, iyo biriko biramugendera nk'uku arababara cane kumva yoturika no guturika. Muri no misi rero abatari bake baridoga ku muvuduko muto wa internet mu gihugu c'u Burundi. Mumbabarire je ndabivuga muri ya migwi ibiri. Ndazi neza ko hariho abaca bavuga yuko ndi umwasi w'igihugu, internet yuzuye. Voilà, mwame muzi yuko hariho imigwi ibiri y'abarundi. Hariho abatabona ingorane abarundi barimwo, bobo bimeze neza. Hariho n'abandi babona yuko Uburundi bufise ingorane. Aba rero abarabazi bamwo vy'ukuri. Tuvuze duti ubukene burisha abantu, hariho ababa ariko baraca mu bukene vy'ukuri. Hariho n'abandi baba biryoherewe. Voilà, abo rero ntuheza ngo babwire ngo hariho ubukene ngo bavyumve ngo bavyemere. Bakubwira bati barafise ibigega, barafise indya zikwiye. Abo tushobora kubabwira ko hariho ubukene. Nibi vya internet hari abo usanga bayifise, bagura internet urugero bagomba gose. Urumva nk'uyo ntuza kumubwira ngo ibintu vya internet, nk'uyu ntiwidogera iruhande yiwe agira ati ivyo nivyo uri kurigirisha shaho je ko ndayifise. Nuko rero uko twobihisha kose, uko twonyegeza ibibazo dufise, ico twomenya coco nuko ibibazo biriho kandi twategerezwa kuvyemanga kugira ngo tubitorere inyishu. Nta na rimwe ushobora gutorera inyishu ikibazo utemera ko kiriho. Utemera ko ugwaye n'ukuja kwa muganga tushobora kugenda. Aho ingaruka mbi bishobora kukugirira nuko iyo ngwara ishobora kuguhitana. Ni muri iyo ntumbero rero kuri mwebwe mwese musanzwe mubona ikibazo kidasanzwe dufise, musanzwe mwumva imyidogo ahana hariya y'abarundi batandukanye bavuga yuko umuvuduko wa internet ari muto cane. Uno musi rero nashimye ko twigira hamwe igituma internet itaboneka mu Burundi, igituma internet iri ku rugero rwo hasi mu gihugu c'u Burundi. Turabire hamwe n'ukuntu iyo ngorane twoyitorera inyishu. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Nta nkeka birababaza, nawe bitobabaza kubona yagomba araba ikintu kuri Google, yagomba araba ikintu kuri YouTube, yagomba araba ikintu kuri Facebook, kumbure afise ikibazo ejo, yagomba agire ubushakashatsi, yagomba arungike raporo, yagomba asabe ishure ahantu bari basigaje umwanya mutoya kugira ngo bugare, yagomba afate ihoteri, yagomba afate ikibanza c'indege, voilà, abokinge ikibanza c'indege, ariko agiye kuri internet aradodaguye, irazungurutse, irarekuye, irasubira azunguruka. Ivyo bintu birababaje cane. Voilà, iyi rero niyo ngwara tugwaye mu gihugu c'u Burundi. Nariko ndaba muri umwaka w'ibihumbi 2024 Uburundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika bifise umuvuduko uri hasi wa internet. Mw'ivyo bihugu 10 vya nyuma igihugu c'u Burundi cifuka ibihugu bibiri gusa, igihugu ca Niger n'igihugu ca Gambia. Murumva yuko tukiri kure cyane mu vyerekeye umuvuduko wa internet. Reka tugereranye umuvuduko wa internet mu Burundi n'umuvuduko wa internet mu gihugu c'u Rwanda. Umuvuduko wa internet canke ico bita the speed, la vitesse, nico bita the broadband connection speed. Mu Burundi dufise umuvuduko w'amakilobyte 3 n'ibice 91. Aho ni ku musegonde umwe. 3G canke abasanzwe bakoresha generation ya gatatu ya internet, abakoresha iyo 3G ni bice 51 n'ibice 21 kwijana. Mu Rwanda naho n'amakilobyte 48 n'uduce 12 ku musegonde. Abantu bakoresha 3G nabo ni bice 99 n'uduce 43 kwijana. Murumva ingene badusumbye umuvuduko ga yemwe. Voilà. Niraza ko mu bitahuye. Twe dufise gatatu nabo bafise 48. Aha rero ni hamwe n'agafoto bakakurungikiye kugira ngo uzokugurure ibi ntambara. Uno munsi tugomba turabire hamwe igitera izi ngorane zose mu gihugu c'u Burundi. Dusha tugira ko twerekana n'ukuntu twova muri izi ngorane. Reka tubanze twumvirize Obama icavuga kuri internet. I've been going around the country starting to preview some of the things that I think are really going to be important for us to make sure that we are growing this economy and that it works for everybody. And one of the things that I'm going to make an early announcement about this week is the issue of getting faster broadband. I want to take a look at Achari gihe yarakiri president ati muri no misi tugiye kurabira hamwe ukuntu twokuza ubutunzi bukisununura. Aho umunyamerika wese yobateye imbere. Ati mu misi mikeya nzovuga ku kijanye n'umuvuduko wihuta cyane wa internet tugiye kuzana. Something I've got here on my iPad. This is internet download speeds by city. Okay, I can zoom up if you want so you can see the names there. So you've got Seoul, South Korea, Hong Kong, Tokyo, Paris. These cities all have really fast access to the internet because they've made the investments in broadband. Now, yari kwerekana ibihugu ibisagara usanga bifise umuvuduko muremure wa internet. Ati biraboneka yuko bashize amahera muri broadband connection. Aren't moving as fast when it comes to broadband, and you know what it feels like when you don't have a good internet connection, right? Everything's buffering, you're trying to download a video, you got that little circle thing that goes around and around, it's really aggravating. Ati mwebwe murabizi iyo uri kura teresharije ikintu kikaguma kizunguruka murazi ingene bishavuze. But that may mean money if you're trying to do a business deal, or you may lose a customer if they're not able to see you respond quickly.
atuku rero niko batakaza amahera mu gihe uri kuri interinete ugomba wishura umuntu umukiriya akurungikiye email yihuta nawe urafufunanze biranse umunyeshure aragiye kuri internet arakoze wapi voilà nk'ibi Obama ariko aravuga nabonye akarorero bisa nabonye umunyeshure yitwa Aloyize Hatungimana ni umunyeshure w'umurundi yiga mu mahanga online canke biciye kuri internet sinzi umwanya biheruka kuberamwo ariko avuga yuko yamaze amezi 2 adashobora gukurikirana ivyigwa atazi aho abandi bageze yarafise ubwoba rero yuko ashobora no kunanirwa kubera iki kubera internet yizungurukira kwa kundi navuga akavuga yuko n'amabuke ya internet yari yaguze yarangiye iyo internet atayikoresheje nagashavu kenshi ati jewe ahubwo aya masosiyete canke aya makampani atanga internet bazobwirizwa kunsubiza amahera yanje ako rero karakarorero k'ibintu bishobora kononekara mu gihe internet idakora neza. If you're a student and you're trying to study for an exam and you're supposed to download some information and it doesn't come, that's a problem for you. Voilà, ibi nivyo Obama yariko aravuga. So there are real world consequences to this and it makes us less economically competitive. Now, ati rero biragoye nuko n'ubutunzi bwoshobora kwisununura mu gihe ata internet imeze neza iriho. The good news is that there are some steps we can take through executive actions that allow us to make sure that every community can do what Cedar Falls is doing. Every community will be able to make the investments they need to speed up broadband, bring in more competition, give consumers more choice, and as a consequence, hopefully they're going to be in a better position to attract businesses, make sure students have the web at their fingertips, make sure that all the uses of the internet that are available are. Ati rero ibi nivyo tukiye gukora dutegerezwa gukora uko dushobora kose kugira ngo umunyagihugu wese aronke urugero rwa internet yipfuza ku muvuduko yipfuza abagomba gukora business bahazari benshi hanyuma tubandanye dutera imbere ku murindi wo hejuru. Sure now that progress reaches every person who's willing to work hard and trying to make it here in America. Ati tuzokora uko dushoboye kose kugira ngo umuntu akora ibikorwa cyane ngaha muri Amerika ashobore kwiteza imbere vyoroshe. Ngarukanye iyi diskuru ya Obama yariko arakoresha ico gihe kugira ngo natwe bitworohere kumenya ico dukeneye nico co dufasha mu buzima bwa misi yose. Kuko abarundi isinzi ntituratahura kamaro ka internet. Twibaza yuko internet ikoreshwa kuri WhatsApp gusa no kuri Facebook. Reka rero tubanze turabire hamwe igituma internet mu Burundi iri ku rugero rwo hasi cyane. Iri ku muvuduko wo hasi gusumvya n'ibindi bihugu. No kuvuga ngo muri East Africa nitwe turabanyuma, muri Afrika yose umuvuduko tuwusumvya ibihugu bibiri gusa, navuze yuko ari Niger canke Niger na Gambia. Vyumvikana ko turi nyuma cyane. Tugomba turabire hamwe rero ibintu bitandatu bituma mu gihugu cy'u Burundi internet ibambi cyane canke igira umuvuduko uri hasi cyane. Ubwa mbere dufise ikibazo c'ubuhinga, dufise ikibazo ca technology. Ama antene menshi mubona asanzaye henshi mu gihugu ahatandukanye nta buhinga bukwiye afise, aracakoresha ubuhinga bwa kera. Nukuvuga ngo ayo ma antene nta ekipema afise. Voilà, usanga atari ku buhinga bwa none. Ayo ma antene usanga afasha telefone zikoresha DG canke generation ya kabiri. Voilà, DG nayo murumva yuko n'urugero rwo hasi cyane. Umuntu afise telefone ya G4 canke 4G agiye ahantu no kuvuga ngo hari antene ifasha telefone kugira ngo igire DG, no kuvuga ngo uwo muntu telefone yiwe ntishobora gukora kuri internet. No kuvuga ngo mu gihugu hategerezwa gukora 4G ni buri hariya mu bibanza vya kure hagakora 3G.
mugabo murumva yuko bakiri kuri DG. Ukoresha DG ni ukuvuga ngo ubugikoresha urunganwe rwa kabiri hariya urunganwe rwa kabiri rwa internet. Umviriza rero iki giharuro kirateye ubwoba. Ica kabiri c'abarundi bakoresha internet bakoresha DG. Aya masosiyete rero atanga internet bararaba ahantu nkariya mu bice vya kure vwara mu mitumba bakahashira DG. Ahantu hari agasantre akaba ariho bashira 3G. Dufate nk'Ikiremba, Bururi, Muyinga, Rutana, Ibubanza, voilà, aho bashira nka 3G. Ahantu hakorerwa business canke hari abantu benshi nko muri centre ya Rumonge, Gitega centre, Bujumbura, aho murabona yuko haba hakorera n'ama ONG, ibiro, voilà, aho bahashira 4G. Muti none bishika gute kuburi Bujumbura mu gisagara internet ukayibura pepepe? Ivyo rero birashobora kuvana n'ukuntu Bujumbura hari abantu benshi bariko barakoreshereza internet rimwe. Bigashobora no kuvana n'ukuntu uri kure ya antene iriko iratanga internet. Murazi ko n'igisagara kiguma caguka kandi abatanga internet nabo bataronka uburyo bukwiye. Voilà, twavuze ni manque d'équipement canke kubura uburyo, bataronka uburyo bukwiye bwo gushinga ama antene ahageze igisagara gishasha hose. Nico gituma nk'umuntu usanga ari Nyabugete agerageza gufata rezo wapi naho wo mu telefone wapi mwandikiye message akazoyibona hirya yejo. Umuntu ageze mu Maramvya canke hariya mwitenga akagerageza gufata wapi. Voilà, bivuye kuki? Bivuye kuri rya kena ry'ubuhinga. Voilà, ubukene murabona ko ari ikintu kibi cyane. Ubwa kabiri ni kena ry'umuyaga nkuba. Murazi yuko internet ikenera amatara. Ico umuyaga nkuba ntaco ntebako, murazi ingene ivya Regideso bimeze. Utangura gukoresha internet amatara aragiye. Na telefone ntuyisharije. Voilà, mu gihe uri kurakoresha rotel cyangwa mu gihe uri kurakoresha ubundi buryo bushobora kuguha internet ntushobora kubukoresha utagira umuyaga nkuba. Ico kirumvikana. Aha ibi vy'umuyaga nkuba reka tubishire hamwe n'ivy'igitoro, kuko n'igitoro nico gisahiriza kuri aya ma antene mu gihe hadashika umuyaga nkuba. Kandi ahenshi aya ma antene abari abashinze nta muyaga nkuba uburiho. Bica bisaba yuko imisi yose bama bakoresha amazutu. Ivyo murumva yuko bica bigaruka hahandi kwikena igitoro. Voilà, ata gitoro kibonetse na ya antene ntaronka. Cyumvikana yuko igitoro kibuze umenye yuko na internet ishobora kuja hasi cyane. Voilà, nivyo rero birashobora kubituma. Nukuvuga ngo mu gihe atagitoro kiriho baca bagerageza guha ajya ma antene aha internet abantu benshi. Amwe yari ya ruguru kure yari ya mu mitumba nayo bagaca bayima. Voilà, ni hamwe muzamubona na za DG zitariko zirinjira vyose vyazimye. Ukwandikiye aka message kazogushikira hirya yejo kubera iki? Za moteri ziri kuri ya antene ziba zazimye kubera igitoro. Mu gihe zazimye naho murumva ya internet ntakwiheza wiboneke. Aha umuyaga nkuba n'igitoro murumva yuko bifatanye. Ama antene ari ubwoko butatu. Igitoro cabuze rero baca batanga ico gitoro gike kiba kiriho ukugukurikira. Ubwa mbere batangura guha ama antene bita high value site. Aya niyo azubwa mbere niyo yinjiza amahera fadika. Voilà, aya ni nkamwe bari mu gisagara. Voilà, hamwe ari za Gitega, za Rumonge, muri Rohero. Voilà, aya niyo batangura guha nico gitoro gike kiba kiriho. Bayita high value site.
habonetse kandi gakeya bagaca baha ya yandi yo ku masantre twavuga ajya nayo bayita hub value site. Izi ni nka za antene zinanzegwe hamwe murazi yuko zijya zihagaze cyane zitariko zirakora nk'ubumanuko bwose buca Bururi, Makamba, Rutana, aho ntiba bakironka internet mu karere kose. Hariho n'izindi hub site, izi za Mugongomanga, izi za Magufa, iza Kaberenge, izi za Birime, voilà, mwaba mwumva bazivuga kuri RTNB. Izi batazihaye igice kinini gica kibura internet. Zijya antene za hariya kure nazo hariya usanga nyene zijya zibuze. Ayo nayo bayita low value site. Murumva ko bari baziha agaciro gato. Ni kuvuga ngo nta gaciro baziha. Bari abanyagihugu bahariya akure urumva bafata yuko ata internet akeneye. Ibi kandi mwumve yuko bivana na ryake na gibikoresho wamaye inka. Kuko ahandi mu bindi bihugu bafise internet ikwiye usanga nka hose hari couverture. Internet bashikira bose. Rero murumva yuko bimeze uku wibera nk'ahantu bita mu Gahago canke kibera nk'ahantu bita mu Gikombe canke mu Mbiga canke kibera hariya mu Kazabure hariya mu Mitumba, nta ushobora gukura connection ya internet. Voilà, uri muri ivyo bice zero. Bajye abantu ba Telecom nabo n'abaswahili kabisa barakubwira ngo couverture nationale nkava Igitega gashika mu Ruyigi ntabonyerezo, mugabo akakubwira ko yinvestishije tukirirwa turamuha amavantage atagira uko angana mugatigeze yinvestisa. Jewe mperuka kuhinyuza umwe, jewe natevye nkagura na router nkayishira mu modoka kugira ngende ndakora neza muri internet nkabura rezo, ntiwibaza ko ntabiziga ningo nawe tujane unyerekerezo. Voilà, kwera bwa buhinga buke nababwira aho umukuru w'igihugu hose yaca usanga hari huzuye DG. Umukuru w'igihugu abakoresha 4G, no kuvuga ngo ashitse muri ivyo bice rero akarondeza agahebura. Voilà, ivyo bivuye kuki kuri bwa buhinga buke natangura kubabwira. Ngo yangurumva ngo reka ngo nzenda kuri ngo kandi ka pare sophistiqué none kutakazana ngo tukagure dukore n'abaswahili kuguhenda. Je ndi ministre wa telecommunication amba maze kubajana ngo tugende uzuranyereka kuvuze ko ari couverture nationale ngo duhagarara telefona numva urazo uri kuraduka hajya muri rira erega ingorane abafonctionnaire ba leta ntibakora ntagire uzobabesha nkaho nibo ba mbere baba bagenda bati oya wewe utwara ntuzeye connecterewo ngwa hano ngo usanga handi unyereka amareza hari ko wavuze ko ari couverture nationale nyereka amareza ari ngaha ubu yamavantage yose turayafuse. Murumva yuko uburongozi budukorera nabi gose. Umunyagihugu n'uri hariya kure cyane yategerezwa kuba afise internet umuvuduko mwiza. Mugabo kugira ngo ivyo vyose bibeho abategetsi ntibakora ivyo bajejwe kugira ngo naye amasosiyete acaronka n'ibikoresho. Weru mitere nyaruka sanga ahantu bosanga ko ngaha ntizifataga aha turi ntiwumva ko muce mumva ko zidafata mugabo leta iri kumuha amavantage ngo yagize couverture nationale. Wavuga ko ubushikiranganje bujejwe ivyo guhanahana amakuru ntibubizi. Ahanini byose bipfira canke bikirira ku burongozi ivyo twama twabivuze. Naho utobitahura umenye ko uko ari ukuri. Mu gihe cyose tugifise abarongozi batitaho ineza y'umunyagihugu mutoya, no kuvuga ngo nta kintu na kimwe dushobora gushikako, nta terambere rishoboka. None nk'ubundi abagirize nti mwe mwarapfumbatishijwe mwaraguzwe bomhaririza je nimumbwira muri gira mwumva nka directeur general ajejwe Telecom ahantu yo baricara gahamagara uwo muri ntuze nk'ubu econeterewo canke rumitere izijya zose. Reka tubandanye muraza kubitahura neza, muraza kubona neza uwizi ngorane zigwako. Icya gatatu iki rero kirahambaye cyane, ni ikena ry'amafaranga y'agaciro. Oya, ikena ry'amahera y'agaciro. Okay,
muti none ivyo vyofatana gutega wampaye inka? Murazi yuko igihugu c'u Burundi kidashika kw'ibahari, voilà, nukuvuga ngo c'est un pays enclavé. Murazi yuko dukoresha internet ya fibre optique, iyo nayo murazi yuko ica mw'ibahari, voilà, hanyuma ikiburukira nko muri Tanzania. Iri wabo, aha ndavuga abanyatanzania babayirishe ku madolari. Abarangura iyo internet rero bahi wacu mu Burundi nabo ntibayirangura ku marundi, bayirangura ku madolari. Amadolari yahi wacu nayo murazi ingorane dufise. Aha rero aka kantu mukumve neza wampaye inka. Aha rero kubera iki kibazo wewe ucukanagara nko muri limitere utigira amahoro, jewe ndafise ibihumbi vyanje 13 ni mu internet y'ukwezi kose, basha nzomara ukwezi kose ndapfika. Abantu tanka ntibakwankira bati turayigucumita, ntusimbwe n'umutima. Reka ncishe mwaka kantu. Umurundi kugira ngo akoreshe internet inyaruka, internet imeze neza, yategerezwa gukoresha amahera ari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 vy'amarundi. Nimuyashire mu madolari ayo mahera, uza gusanga ari nk'amadolari 30 canke 35 gutyo. Iyo aba dukoresha amahera nk'ayo tuba dufise internet yihuta cyane, mugabo siko bimeze. Wewe rero mugani w'umuragane wari gukoresha amadolari 30, mugabo ciye ugenda muri limitere waratse ti ndakeneye internet y'ibihumbi 12 ku mugozi ngaho, kandi nzonavika ukwezi kose. Nabo bakakuraba bakihorera bati reka tuguhe internet, bagaca basimba bahaguha dejika. Ukagenda rero wampaye inka batangura kwidagadura ugomba unavike la eko ukabona umunsi wa mbere, misi 2, misi 3, nukuvuga umuvuduko uracarimwo. Ku misi 5 umuvuduko utanguye guhunyiza, voilà, iyinga riraheze, ya internet isigaye yikwega gose. Yandi majambo bakubwiye ngo uzomara ukwezi kose, mugabo bagukinye, voilà, bakurimise ntiwabibona, we ntavyubona. Aho guha internet y'ukwezi baguhaye yiyinga n'inusu, voilà, wewe wabahenze kuri gikoko, voilà, ugwa internet ku bihumbi 13 vyawe vy'amarundi, nabo bakarabatisha muntu internet tuyirangura ku madolari, nawe utuzaniye ibihumbi 13 ugomba tuguhe internet y'ukwezi kose, voilà, aho nabo niho baca gukenyurira. Ubukumbure bavuze bati ikena ry'amadolari rirateje ingorane mu Burundi, ubu uzobona ingene rigukora ko directement tuvuze kuri internet gusa. Ngo mwebwe abanyagihugu bahicenda juru hari amadolari mwe mukeneye, voilà, rero akantu uzosubira ukiyumvireko amadolari urayakeneye. Uko abantu baraha bakomantaza imitima niko natwe bidukorako, voilà, buri munsi, voilà. Aha rero hari abatabibona, mugabo Imana ishimwe yuko ubu muriko murabibona. Ndaza kubigaruka ko mu nyishu. Twe tubahenda yuko amahera y'u Burundi afise agaciro 200 angana n'amadolari 5, nabo bagaca baduhenda yuko baduhaye internet nayo atayo baduhaye. Aho gica kiba kimwe ku kindi, twe tuvuga duti amahera yacu arafise agaciro, nabo bati okay, ni vyiza arafise agaciro, okay, reka tubandanye uko. Ninde biriko birakora ko cyane, bo bereka ntibariko barahomba, bahomba buke buke kuri twebwe. Ikintu ca kane gituma internet igira umuvuduko muke mu Burundi n'amatelefone dukoresha, voilà, umuntu hari ugasanga aracakoresha agatelefone ko mu bihumbi 2012, 2015, ugasanga aracakoresha kayitere hariya agatekeno. Bo sukuvuga ngo donc hari izo usanga ari version za kera, mugabo hariho nizo usanga zigezweho.
iyumvire rero wewe uracadonagura akayitere ko mu 2018 uwundi nawe afise iPhone 20 Pro Max, abandi ugasanga bafise ama Samsung ameze neza. Nukuvuga ngo uko telefoni duza agaciro niko n'umuvuduko wa internet bikorana neza. Abarundi benshi rero bakoresha internet usanga bafise udutelefone tubayabaye, bigatuma bimwe vya internet bigorana, ugaca usanga iri kurikwega cane. Ica gatanu gituma internet yikwega canke itaboneka mu Burundi n'amakori y'umurengera. Voilà, aba bantu batanga internet babonye OBR bahakwa kwiruka. Bivugwa yuko nko kwishira hamwe rya limitere OBR irihisha ibice birenga 50 kwijana vy'inyungu baronka. Ariko rero ukuntu agapira gahindukira ni hamwe bavuga ngo abagabo bararya imbwa zikishura. Voilà, OBR yigira umuhinga ngo iri kwira banunuza, nabo bagaca bahindukira bakatununuza. Twebwe abanyagihugu natwe bagaca badukorerako. Umunyagihugu muto niwe ahagokera. Nukuvuga ngo OBR iratoje y'amakori, irayatoje. Babagabo mutayobewe baciye bandura y'amakori bashira mu mifuko yabo. Voilà, aho batipe baciye bubaka amazu meza, bagendeye mu miduga myiza, ayandi bayatwaye kuyubakisha amahinguriro hanze, ayandi barayanyegeje. Natwe y'amasosiyete atanga internet agaca twihora. Voilà, nukuvuga ngo vya bindi vyose OBR yabagirira acaza akabigirira twebwe. Baguhaye y'ama mega ku 13,000 baba bagize amakarikire yabo. Voilà, ntibahomba, ni wewe uhomba. Uzokora imisi 4-5 uzubona bitanguye kuganda. Barashizemwo agapfunguruzo, barashizemwo agakode. Leta rero idugije amakori irihisha abo bantu. Urumva yuko umuntu wa mbere bigira kwingaruka mbi ari umunyagihugu umwe nyene atagikori. Mu misi heze mwarumvise yuko leta y'u Burundi heruka kugiranira amasezerano nishira hamwe Starlink ya Elon Musk, mugwizatunga w'umunyamerika. Bati internet tsoronka mu Burundi igiye kuva kuri satellite. Nukuvuga yuko ababobo ntibakoresha bimwe vy'ama antenne namye ndabereka. Aba internet yabo iva kuri satellite directement. Voilà, naho uzoba uri hariya mu Buhonga, naho uzoba uri hariya mu Ryansoro, naho uzoba uri hariya mu Gahago canke hariya mu Kazabure, internet izogushikira neza. Kandi iyi internet izoba vy'ukuri ije gufasha ikintu kininiya, kuko hazoca habaho kuvertire mu gihugu cose. Mugabo akantu katavugwa ariko naje ndakavuze buke mubivuge gose, nuko iyi internet izoba ari y'abantu bifise. Ariko bizoba ari vyiza ko umuntu avuye mu Bushinwa canke avuye muri Amerika yahora akoresha internet nyaruka yihuta, kameme ntakoreshe ya internet iza igenda nk'igifyera izunguruka isubira buke. Oya, aho ubu mwishi. Ni vyiza yuko yo kwigurira internet ikagomba ikagwa menshi, mugabo ikaba yihuta, ikaba inyaruka, the broadband speed. Nk'ama ONG, ama television, aba bantu bakorera mu biro bikomakomeye, nukuvuga ngo bizoba vyoroshe ko bashobora gukoresha internet ifise umuvuduko munini cyane. Biguma bigaruka hahandi. Iyi internet ushobora kuzosanga ku kwezi ugomba kuyikoresha uriha nk'amadolari 40. Amadolari 40 abarundi bazoshobora kuyariha ku kwezi ni bangahe? Hariho aba amadolari 40
angana n'umushahara wabo. None wumva woheba umushahara ngugomba ukoresha internet? Ntivyoshoboka. Nibaza yuko mwantahuye mvuze nti izoba ari internet y'abantu bifise. Iyi mu Rwanda yatanguye gukorayo mu 2023, ariko ntimwibagire yuko naho izoza izosaba umuyaga nkuba uguma ari kirumara muri vyose. Ata muyaga nkuba uriho naho izoza ntizokora. Reka rero imbere yuko nerekana igikwiye gukora nsubire ngereranya Burundi n'u Rwanda murabe ingene bimeze. Abantu bavuga ngo ndinya nka Burundi hige mwumvirize amakomantera arahuma. Ivyo ntawe vyokanga. Reka mbandanye igikorwa. Imbere yuko mbandanya reka mubanze mwumvirize iri jambo ryavuzwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Urumva rero ibyo bya CNDD ntazose kubivuga yego kumarizo sosio murivugira kuko je sindiyo ntazoge umuntu andondera hajya biye byose muvuga nimba muntu ukamutantuka sisoma nguma nicumokera mu maki muvuga ngo nazanye imipanga ibyo birabashaje sisoma je amajambo ibyo nkoresha byose ndabihabwa n'abatwara umugambi ku mutumba mizone mikomine mu ntara barakwiye ni beshi ku buryo ntakeneye ibyo bintu biguruka ngo biguruka muvuga ngo biguruka mu muyaga. Siko ndatera inkuru abajournaliste ndababwira ni jewe burya ndamaze imyaka 10 ntumviriza radio. Voilà, avugishije ukuri. Ibiharuro rero ngoma ndabereke ni ibiharuro muza gusanga bitaryoshe kuraba. Abarundi turacari inyuma cyane mu gukoresha internet. Akamaro kayo ntiturakamenya. Murumva umuntu w'umukuru nk'uyu w'ikirenga abantu bariko baramwigirako bamufatira kwa karorero. Murumva yuko ari hatari. Ati jewe sinumviriza radio, sinumviriza rezo sosio, voilà ibintu bica kuri internet, jewe ntumbarire mwiyumvire nk'abarongoye nabo nyene baciye bamufatira kwa karorero bakagira nkuko. Hari ikintu bita the internet penetration rate. N'urugero rw'abantu bakoresha internet mu gihugu. Mu gihugu cy'u Rwanda abantu bakoresha internet muri umwaka wa 2024 bangana ni miliyoni hafi zitanu. Aha ndabona ni miliyoni 4,900,000. Aho mu mwaka wa 2024 abanyarwanda bangana ni miliyoni 14,250,000. Abarundi natwe kimwe navuga citwa internet penetration rate. Abarundi bakoresha internet bangana no miliyoni 500,000 n'ijana. Aho turabarundi bangana ni miliyoni 13,689,089. Iki giharuro nico mu 2023. Ubu birashoboka ko natwe twaba tugeze mu miliyoni 14. Voilà, mundabire rero. Umuliyoni n'ibihumbi 500 hamwe ni miliyoni z'ababa zitanu z'abanyarwanda bakoresha internet. Murumva yuko badusize mu bintu bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Voilà, nkuko natanguye Obama ariko aravyerekana hariya igihugu ntigishobora gutera imbere kitagira internet. Kitagira umuvuduko ukomeye wa internet. Ntibishoboka. Aha murabona yuko bari imbere yacu. Baradusize muri make. Abanyarwanda bijukiye ico bise politike y'ikorana buhanga. Voilà. Baragabanura amakori ku bafurunisere ba internet, nukuvuga ngo abanyagihugu batari bake barashobora koroherwa kuronka internet. Internet yo mu Rwanda bayishizemwo amahera. Twabonye yuko speed canke vitesse canke umuvuduko usumba kure niyo umuvuduko w'u Burundi. Bihaye ihangiro ko mu mashure usanga bafise internet y'umuvuduko munini. Mugabo twebwe amashuri usanga afise internet nangahe. Mwumve twebwe dufise umuvuduko wa kilobyte hafi 4. Mugabo nabo bafise umuvuduko wa kilobyte 48 n'uduce.
aho ni umuvuduko wa interinete ku isogonde. Nitwiyumvire ahantu baba bageze. Abanyarwanda baratahuye akamaro ka interinete. Muze murabe niho bakoresha ama YouTube ari benshi. Twebwe ugasanga abantu bakoresha interinete kuri WhatsApp no kuri Facebook. Izi mbuga nazo ni nko ku buntu, bazikoresha nko ku buntu, kuko n'abamega zikoresha usanga ari make. Mu yandi majambo, twebwe ntituratahura akamaro ka interinete, ntituratahura ko interinete ari akazi, ntituratahura ko interinete ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu, ntituratahura ko interinete ishobora gufasha igihugu gutera imbere. Kubona rero tutayikoresha ku rugero ruhagije bifatanye n'ibintu byinshi. Icya mbere kandi gikomeye, leta nta bushake ifise kuzana umuvuduko wa interinete kugira ngo abanyagihugu bose baronke interinete. Kuko n'abategetsi bonyene murumva yuko ivya interinete batavyitayeho, ni ukuvuga ngo batabiha agaciro. Urumva batabikoresha nta nuko bo biteza imbere. Iyi rero murumva yuko ari intambamyi isumba izindi zose. Ubwa kabiri haraza ubukene, hakinjiramwo bya bindi byose twamye tubabwira. Ubwa gatatu ni ukutamenya gukoresha iyo interinete, n'abayifise murumva yuko bayikoreshereza kuri WhatsApp no kuri Facebook gusa. Ntibazi yuko interinete ishobora kuba akazi kawe, ntibazi yuko interinete ushobora kuyigirako, ntibazi yuko interinete ushobora kwigirisha ubushakashatsi, ntibazi yuko interinete ushobora kuyidandarisha, ntibazi yuko interinete ushobora kuyamamarisha n'ibindi. Ikindi kintu gituma abarundi tudatera imbere mu vya interinete ni inzigo, ishari. Ngo mfyonze kuri subscribe ngo noba ndiko ndamuteza imbere, ngo yoca tunga. Abarundi nk'aba urazi yuko usanga bariho muri iki gikorwa ca interinete mu Rwanda, n'abantu bashigikirana cane. Ugwaruka rwabihinduye akazi kandi baronka amahera menshi. Kenshi abantu bafise ishari n'inzigo no kugira ngo batere imbere biragorana. Uno munsi turiko turabivuga kugira ngo twisuzume, turabaho tugeze, hanyuma twivyukiranye, maze n'abari imbere yacu dushobore kubarengana. Birashoboka cyane gose kubera umuvuduko wa interinete mutoya dufise mu gihugu. Abantu benshi ugasanga bafise telefone zabo zirimwo DG, mu DG naho ikaba ifise ibibazo bikomeye, idashobora gusoma nka audio canke ifoto ubumurungikiye, ikitavuzwe coco ni video, kubera ubukene bw'utumega musanzwe mubona turimwo. Kugira ngo duhangane n'ico kibazo, twebwe ishure ry'abarundi bose twarishize cane kuri WhatsApp. Abanyeshure benshi cane bari kuri WhatsApp. Bisigura yuko twebwe ico dushize kuri YouTube tusha tukigarukana muri WhatsApp tukagitanga uko nyene. Kuri Facebook hari abakoresha Facebook, twababwiye ko bakoresha Facebook na WhatsApp, tukagitanga uko nyene. Twebwe tuba dufise ihangiro ryahe, tuba dufise ihangiro ko na wa munyeshure ari hari y'ibwambarangwe hariya kure hariya mu Gahago, no kuvuga ngo yumva atahura icigwa, aronka ca cigwa, no kuvuga ngo turemera tukagishira muri audio, ntikigenda ari video, tukagishira muri audio kakaba kantu gatoya kugira ngo bize kumworohera niburi kucugurura. Aha rero ngasha ntangazwa n'abantu baja ngaho mu makomantere ngo yaye ngo wironderera amavyuzi gusa. Abanyeshure dufise kuri WhatsApp iyo akaba bose twobaronkeye ubushobozi bwo gushobora kuja kuri YouTube, ivyo dushize ko bakabirabirako, voilà, ikijumbu canke umukate woboneka. Mugabo urugamba turimwo suko amavyuzi, ahubwo urugamba dufise rukomeye nuko guhindura ivyiyumviro vy'abanyeshure.
igikorwa kinini nuko n'abanyeshure bari hariya kure twobazana tukabashikana mu ishure bakiga bagatahura. Iryo niryo hangiro nyamukuru. Iyo abadukeneye amavyuzi gusa tuba dufata link tukayishira mu ishure tuti nimuje kubiraba kuri YouTube. Ni naco gituma dusubira tukavuga dute bagabo, terera igikorwa c'ishure, terera ishure rishobore gutera imbere. Abari mu ntumbero yuko icigwa dutanze gishikira na wa munyagihugu ari hariya ariko arakoresha DG. Kandi ibi bitwara inguvu nyinshi mu gihe abari umurimo mwitumo atawuba ariko aradufasha. Tuba dukeneye ko wa munyagihugu ari hariya bwambarangwe yumva akabonisi, yumva urugendo, urwo rugendo rukamuhugura. Murumva rero ko bitandukanye cyane n'ivyo mwiyumvira vy'amavyuzi. Turavuga duti reka duharanire ko uyu munyagihugu yoronka internet umunsi umwe, ibi turiko turavuga kazoja kubirabira kuri YouTube. Voilà, y'amavyuzi murumva yuko yoca aboneka. Mwibuke rya jambo nababwira Zig Ziglar yavuze ati ufashe umuntu ashike kuco yipfuza mu nyuma nawe uzoshika kuco wipfuza. Iyi ni principe. Ivyo tubigira kubera iki? Ivyo tubigira kubera tuzi ingorane zose twasiguye ko ziriho, ko zihanze abene gihugu, ko zihanze abanyeshure. Kurungikira umunyeshure ifoto ntashobore kuyugurura, gutelefona umunyeshure ntashobore ko kwitaba, aterega connection ni kibazo, voilà internet ni kibazo. Ivyo bintu biba bibabaje cyane. Urugamba rero turimwo sugwa amavyuzi. Urugamba turimwo nuguko umunyagihugu wese yoshobora koroherwa kuronka internet. Akaronka internet ya 4G, internet yihuta. Voilà. Ivyo rero tubishitseko ya mavyuzi yoboneka. Umunyeshure wese icigwa yo kirabira kuri YouTube. YouTube igatuma ubuzima bw'abarundi buhinduka, igatuma leta ironka amakori. YouTube igatuma abajene batari bake baronka ubuzi. Ariko naho biruko hariho nabandi banyeshure usanga ivyo twavuze batabibuze. Hariho abanyeshure usanga bafise internet mbere n'ukwezi kugahera ya internet bakiyifise. Bagaca bisunga rero babantu bafise za ngorane, bamwe bafise za DG canke 3G, bamwe bafise ingorane za connection. Abo bandi rero bagaca baguma kuri WhatsApp canke kuri Facebook, kandi basanzwe bafise ama mega canke data zituma boja kuraba ivyo twashizeko kuri YouTube, bakabirabira kuri YouTube. Andasaba nshimitse ngo umuntu w'umunyeshure akurikirana ivyigwa buri munsi, asanzwe atakibazo c'amamega afise, asanzwe ashobora kuronka amamega yo kuri YouTube atangorane, akagenda kuri YouTube akaraba ivyigwa ibi canke biriya, imisi yose yokama birabira kuri YouTube. Aho abariko arateza imbere ishure ry'abarundi bose. Voilà. Hari icigwa dutanga kikaba cagoranye, twagiteguye nk'imisi nk'ibiri canke amasaha n'amasaha, nawe ukihuka kirabira kuri YouTube, ubuteye intege umwe yagitegura. Voilà, ubuteye intege ishure ry'abarundi bose ubugomba yuko ritera imbere. Niyumvire ndaheje gukora icigwa cantwaye amasaha n'amasaha, ncinda kizana ndagishize kuri YouTube, ncinda kizana ndagishira kuri WhatsApp, uciye ukirabira kuri WhatsApp kandi wari ufise amamega yuko kirabira kuri YouTube. Aho ngaho muri make ubukozi ukutariko. Hariho rero abatabona akigoro twebwe tuba turiko turakorera abantu bafise ibibazo byo kubura connection, baba bafise internet iri ku rugero rwo hasi. Tubikora kugira ngo duhagararane, tubabarire hamwe, ariko kandi tubikora kugira ngo dufatanye kuronderera hamwe uwo munezero wo kugira internet ikwiye, gukora ivyo twipfuza, ugutera imbere dukoresheje internet.
iyo mwababariye hamwe no kunezerwa muranezerererwa hamwe. Ariko ndasubiyemwo, umuntu atakibazo c'amamega afise ca internet afise abe aja kubirabira kuri YouTube, birafasha cyane. Abanyeshuri bari mu ishure ry'abarundi bose bifise tugomba tubamenyereze guhora baja gukoresha YouTube, ivyigwa dutanze babirabire kuri YouTube. Hanyuma kuri WhatsApp tubandanye dufasha babandi bafise ca kibazo, bamwe bari hariya akure, voilà, bamwe bafise ikibazo cyo kuronka utumega. Ibisigaye navyo hariho abarundi badafise ikibazo ca internet, hariho abarundi bari nyuma y'igihugu, hariho abarundi bari mu gihugu mugabo ata kibazo ca internet bafise. Bobo usanga ari gake babura amamega yo kuja kuri YouTube. Nivyo ibibazo biriho mugabo ntibingana kuri twese. Baja kuri YouTube rero nabo nk'abo ba diaspora baja kuri YouTube, abategetsi barabira ibintu kuri YouTube hanini. YouTube muri make mu Burundi ikoreshwa n'abantu basa nabifise, ikoreshwa n'abantu twovuga yuko ari abasirimu. Ko majambo make abanyagihugu bose bategerezwa kuba bafise ubushobozi bwo kuyijako, bategerezwa kuba bafise internet ikwiye yo kuja kuri YouTube. Ibidashoboka. Voilà, imbere rero yuko dusozera kino cigwa cahavuye kiba kirekire, reka twibukanye za ngorane tuje dutanga n'icokogwa kugira ngo izi ngorane zose zihere. Twabonye yuko igituma internet yo mu Burundi igira umuvuduko muto cane ari kubera tutagira ubuhinga, ico twise technology, ntitugira amatelefone agezweho, turafise ikena ry'igitoro, ikena ry'umuyaga nkuba, ikena ry'amahera y'agaciro, amakori y'umurengera. Voilà, ni nk'ivyo. Ubuhinga ntabwo dufise, nta bikoresho dufise, amadolare ntayariho, igitoro kiragorana, ama groupe electrogene amenshi ntaronka igitoro. Iki gitoro rero niyo kibonetse bakirungitse kuri ayo ma antene, baraciba bakakivoma kikazoshika kuri ya antene ari gikeya, na bamwe bakorera kuri ya antene bagasubira bakakivoma. Mwibuke amabarabara yo kugira ngo ushike kuri ayo ma antene aba yarageseye. Mana yanje ingorane ni nyinshi, ikena ry'umuyaga nkuba. Voilà, amakori y'umurengera. Ndabibutse ko aya makori y'umurengera ariyo yakwa ayo mashirahamwe atanga internet, ayo mashirahamwe atanga internet nayo agaca ayakura mu banyagihugu. Ibi vyose tudondaguye, izi ngorane zose tudondaguye zigumyeho, igihugu vyoba bigoye cyane, eka mbere vyoba bitanashoboka ko coshobora gutera imbere. Kugira ngo rero ibi vyose biboneke, internet ironkwe n'umunyagihugu ari we wese ku muvuduko munini, izi ngorane zose zohera habanje kubaho ibiganiro vyohuza abarundi bose bakigira hamwe umuti w'ingorane dufise mu gihugu c'u Burundi. Habayeho ibiganiro bihuza abarundi bose, ibi vyose vyoboneka mu kanya gatoya, hanyuma abarundi bose bakaronswa ya internet bakiteza imbere. Voilà, ivyo biganiro vyotuma aba bakaboko babaye ndanze batuzwa. Ibiganiro vyotuma amafaranga y'agaciro twabuze aboneka, abantu bagashobora kurangura ibintu hanze. Hano harakenya ibintu byinshi, faranga y'u Burundi rikorera atagaciro ku buryo butumvikana budasanzwe. Ivyo byose habaye ibiganiro nivyo byo kwihwezwa, bigatuma haba amahoro n'umutekano kuri bose mu gihugu, butungane kuri bose mu gihugu, amashuri agatera imbere, ibitaro bigatera imbere, abaganga, abarimu, abasirikare, abapolisi, abarimya borozi, eka bo bose abikorera utwabo bakumva
yuko batekanye bakumva yuko imirimo barimwo yubashwe kandi yubahirijwe. Voilà, kumbura utaratahuye ibyo mvuze ubu arabitahuye. Ibiganiro nivyo mutima wa vyose, niwo mutima w'iterambere rirama. Aha rero je ndiyumvira nti none gamana yanje hari umunyeshure adashoboye gutahura iki cigwa vy'ukuri. Uwo munyeshure nibaza yuko yoba ari bariyobegwa cane. Hazogera igihe tuvuga duti okay, umunyeshure ashobora gutahura ibituvuze, okay, abantu bashobora gutahura ukuri nibaje ngaho, abadashobora gutahura ukuri nabo tumenye uruhande bajako. Hazogera igihe tuvuga duti no, harageze yuko tumenya abarundi bashigikiye ukuri n'abashigikiye ibidashoboka, abashigikiye vya binyoma. Ariko ndizeye ko n'utahora atahura uno musi atahuye. Hambavu y'iki rero ikimurumva yuko arico cambere gikwiye kwihutirwa. Hambavu yibi leta yo nyene ubwayo yo kwijukira guha agaciro internet. Amaserivisi ya leta menshi akaba online, akaja kuri internet. N'abantu birirwa barazengana amafarde ngo bagiye gutanga raporo, bafata amafrais de mission, bagenda birirwa mu mabarabara, nukuvuga ngo mu gihe bogira online services, mu gihe ayo maserivisi boyatangira kuri internet vyokoroha cane. Leta irakwiye kugira kampanye yo kwigisha abanyagihugu akamaro ka internet, ikabereka yuko internet yaje korosha ibikorwa. Leta yoha umwidegemvyo ugwaruka, ikagorohereza kugira ngo rugire entrepreneuria rukoresheje internet, igatanga umwidegemvyo kugira ngo ugwaruka rushikirize akari ku mutima. Uvuze ikintu ntibace bakwiruka ko urarenze ihaniro. Leta yogabanura amakori ku bafournisseurs ba internet kugira ngo bireke gusubira kugwa ku banyagihugu, kandi bokorohereza abo banyamitahe kugira ngo bazane iyo mitahe ari benshi, hanyuma na internet izimbuke. Bill Gates wa mutunzi wo muri Amerika yaravuze ati mu gihe igikorwa cawe kitari kuri internet bisigura yuko ico gikorwa umunsi umwe ataco uzoba ukikimaza. Twijukire rero gukoresha internet, twijukire gushira ibikorwa vyacu kuri internet. Internet reka tuyivyaze umusaruro, iriha amakori muri leta, ihindura ubuzima bwacu. Tureke kugiranira ishari n'inzigo, dushire hamwe, dusubize hamwe, twumvikane, maze igihugu c'u Burundi kibagahore, kigarukana ubuzima. Mw'ico gihe ndabona tugaruca umunezero Satani yatunyaze. Wewe ushoboye gukurikirana iki cigwa cose ukagiheza, nimba utaragira subscribe uyigire, hanyuma ugire partage, j'aime, ufyonde kuri kakazogera kugira ngo icigwa cose dushitseko kizokwame kigushikira vyoroshe. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuro ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Bikaba bigushobokera sabikanya n'abandi ubutumwa kugira ngo nabo bamenye, baronke ubu bumenyi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya.